ubundi umugabo no gupanga buri kintu cyari cyo cyose ku mwanya wacu kubera kibaza ko ari kubera ibiri bitango umutwe w'urugo ni ikibazo gihari ni kimwe nuko ndatahura gusa mbega inyuma y'ubuzima hazokurikira iki uribuka amajambo bakubwiye muri commentaire gihe uzange wa mujaja wari mu Buyenzi urabona bijya byose yaje kuvuga bijya ni nkuko yari kujya muri commentaire akandika 200 canke 3 muri commentaire uga ntivyari bikeneye kwaza ngaha buya gucinya umugore nico kintu cyambere kizana umwaka mu rugo ariko kandi unkundire ndagukeze kuba wasubiranye n'urukundo rwawe rw'ibihe byose. Iyi ni inkuru nziza iri hanze umuntu wari we wese yishimiye umubano mwiza n'urukundo mu bantu atoreka kugukeza. Nari nitavye ubutumire umwana yarantumiye ndagenda muri anniversaire yiwe yarakwije 6 ans no kuvuga ko hari haheze umengo nka 3 ans urabona umuntu agishavuye ashobora guhura arakundamutsa kandamutsuku cyane ntanandamutse ndavuga ati none je ndakugorera iki kundamutsa no gutandamutsa jewe ko atamafaranga binyinjiriza nibaza ko nawe yabaye surprise kubera ntiyarazingira petite ko yantumiye inyuma yo kwitabira ubwo butumire bw'umwana yaciye ku telefone y'undi muntu hanyuma rero turagenda turaryoherwa nabaratwakira ko byabereye muhiri wiwe nawe yararyohewe tu kuko nawe narakunda umwana wiwe cyane bana yari yantabaye turaryoherwa turanwa jewe narumvise ijwi rimbwira ngo kusengera abandi gwawe yarakunaniye haraje abanyakarago haraza bakina baki sindi umusenzi wa gose cyane mugabo ico gihe ndibuka ko nari maze iminsi mu masengesho ico gihe ryo naryumvise kuko yari yanterefonye mu masaha yo mu gatondo ramujyo jero nyene numva ijwi rero rimbwira ati oya ndamukijije ahubwo mubwire wenyene ubwiwe ashime kubw'ibikogwa wakoze turagenda mu cyumba aho twasengeye umunsi wa mariage turasenga wenyene arashima niho muyihaniza je ku kintu je ciwaye uya nta bangaye kubikira je ku kintu kuri jewe oya ntico ukura araje gituma ndakubwira ati burya biragoye twarigeze kuvuga umuntu yigeze kuba twovuga yuko ariwe naharuye gose yari nyuma yirigenda jya mugore ntaco vyo babitwaye nubwo umengo haro bamwe baca bavuga ngo gwivyo mwavuze ngo kumbuga wewe iki jewe ni jewe buga je neho navuze ati none uri umugore wa murakubitwa none kuguma ngaho no gukunda inkoni uri umugabo wa murasuzugurwa ugacirwa ko namate wewe uri ngaho muri kumwe sivyo nuko ukunda gasuzugura erega abantu uno munsi nico gituma bariko barabaho nabi ishavu rirabaho yego bivanye n'utushanye turiya mudahurizako kuko abagabo ntibaratahura yuko umugore ushobora kumufata nka mushikawe kandi mushikawe mwa mwarashwana kandi mukagubanako nibisanzwe babashigikira baba batabishigikira biba ari bisanzwe muri bo umwe wese agira commentaire ashaka birakenewe ko nakabimenya nico gituma Jesse nigeze nemera bagana bakabaza ngo waraye neza yango nare nine kuno ahubwo biri mu bintu bituma ntagomba ko abandi byoshikira birababaza iyo bibaye birababaza kandi rero ngabo nkebure n'abagore burya biroroshe kuva mu rugo ngo ntwabaza ngo biroroshe kurusubiramo Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda nazandwara yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka
twakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Yellow, everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Nako turashima niko biba bimeze. Ni muri rya zina rikomeye dushoboza gukora ibi nabiri. Of course, this is your only one channel, Diko Entertainment. Banyita Dikuriyo Leonce Desan guy Dr. Vlove aka Diko aka the ambassador. Nk'ibisanzwe Santreze ni wabahibereye kugira muronka no masaramu yakarara mutabona handi hantu na hamwe nundi munezero udasanzwe no mugabo narinda mukumbuye ariko je ndamukumbura mu izina ryanyu nkuko muba mukunda inyigisho zizanana kuri we ariko kandi tukamuhamagara kugira tuyage ibi nabiriya. Ubo ubona yuko hamaze no kuza inkuru ishushe yihuta cyane ariyo yahise ivuga ngo reka tubonane mu masaha atari menshi abanza bitubwire ko nibaza ko abenshi muza gukunda canke mukanagaya biterwa nuko umuntu avyakira. Yamara ndamwakire cyane Renine Mana ariyo niwe dufise uno munsi kuri Diko Entertainment. Bwana Renine Mana ariyo ndaguha ikaze ndanakwakira kandi muri kino kiganiro. Umeze neza? Yego. Ndaho umeze neza n'abakunzi ba Diko Entertainment. Benshi nabonye n'abagenzi banje kwera kandi ni sawa. N'abagenzi bawe ahubwo bamarambya ngo none ngo umuzane keshi ngo yaraduhevye. Mbega nije ntagutumira canke ndagutumira ntuzi? Cyane wewe utanumira kwera. Kadufate ko ari utanumira ko je nturambwira ngo nsibe n'umunsi wari. Ariko Alfred ranje ntabeshe urumwe mu bantu kabisa ndinze nipfuza gukorana nawe nibikorwa bimwe bimwe ufise banza ukabihagarika ukaza n'ubu bari muri business ndagukuye umbabarire cyane sinza kugufata iminota irenze 30 30 ni myinshi canke ni mike Jase dukoresha kanya urumwe abantu ngo basige bikundira business cyane gusumba n'urukundo n'urugo niyo mpamvu ntabashaka kugufata cyane bagusanga ibyashara byahombye. Ariko navyo burya mu bisanzwe atarugo nta business ni gake egura yikora mugabo sije ntiba ari cyo kimwe kandi rero atana business nta n'urugo kandi burya ngo abagabo bakora business cyane haragera igihe ubwenge bwabo bwose babushira kuri business kwiyumvira urugo rukaza nk'incuro y'umunani mu biti bipfu abo baba bayibifu ubundi umugabo no gupanga buri kintu cyari cyo cyose ku mwanya wacu none kubera kibaza ko ari kubera ibiri bitango umutwe w'urugo kandi amando kwitwa umutwe w'urugo yitwa n'umutwe w'umugore wiwe babisoma banyefeso 22 ntashobora kunanirwa ugasanga benga afise inshingano nyinshi agahitamwe gukora bimwe bindi akabireka. None urinze unanirwa no kuvuga ko ntubuzi gupanga ibintu byawe. None nyimba ufise business nyinshi hari abagabo uza gusanga yego afise business mugabo gace usanga aba ntatanga akazi. Yego wewe cyo usanga nyimba abayibaza yuko kunguka kwiwe urabona ufise nk'ubu wapanze ukavuga ati ubu azokora ibi abazokora ibi mende brezera abantu bakeneye ubuze ngaha mu gihugu ni benshi mugabo kaza gusanga wewe ibintu byose ni we yavyirundanirije ko byose biragorana mugabo rero uza gusanga baba ndamahera yari guhemba babana burya nibo bayicira siko baba yayaciye nubwo wewe ari araho nyene ni ku burongozi ibindi barabyikorera bari aba yarashizeho hajya ku burongozi naho urumva n'ikindi kintu kubera ko wewe uba uri nk'umugardiye uri nk'umugardiye tuza kumenya na kari karakintu kumba reka dufate nk'umukoci abazi wewe ubuzi byo panze hamukara ko bariko biriko birakurikizwa hariho n'ababibiga abo gasanga bariko barakora ibijyanye n'ivyo mwapanze mugabo ibiro nivyo biza kuruhisha umuntu mu mutwe kandi umugabo kuruha mu mutwe nibisanzwe mugabo ibintu biza gutuma uza kugira mu nyuma abantu baramenyera cyangwa ugasanga uraronse nk'umwizigirwa je nk'ubu nivyo mbuza kuja iyo nshaka kubera ko ndazi ko umugena mfise ikintu cyose aragikurikirana bisigura ngo rero bene abantu nabantu ubusanga rero badashobora kugira nta na creya kuko umwanya yogiye gukreyamwo niwe bareka arafuruguta muri bya bindi byungo kamake mugo mugihe ati mbo uyu ndamusize ndazi ibintu azobikurikirana ntibimbuza kuja Tanzania ngiye kugira gupanga ibindi ntibimbuza kwiyumvira ikindi cyo gukora wewe arazi ibyo ariko arapanga bigende kunukuno ikibi n'ukubahemba nabi gusa uramenye jewe ingene nkora ndaraba ati dukora uko twakoze neza ni sawa nk'ubu barafite itegeko yuko umuntu nk'iyo bakoze bakadandaza neza barafite itegeko ryo kwisororera
nimba bakoze neza ntibigura nambwira basororera mbese baba bayaciye uri umuyobozi mwiza tuzi yuko inzu tuzoyiriha tuzi yuko abakozi bazohimbwa none nimba abakozi bagakora neza why utobasororera wow ikibazo rero nuko usanga bamwe mu barongoye amakampuni si bose biyumvira nkuko kuri wawe ni ikibazo gihari ni kimwe nuko datahura gusa mbega inyuma y'ubuzima hazokurikira iki burya hari umuntu ngo abakorera nk'imiliyoni 100 ugasanga byo byose uri kuravuga abakozi kubanezeza no kubahemba n'iki ntashobora gukoresha yarenga miliyoni 5 baraze mutekerera ni yapfa basi rero so ni nuko tuba rwinjiye kabisa oya apfuye none wediko wewe umbwira nk'umuntu ushobora ufise company sivyo ukagira company ishobora kwinjiriza n'imiburiburi tureke ububwe wacu usanga uri kurinjiza 500 ku munsi ugasanga uno muntu afise company za kwinjiza nk'imiliyoni 100 nko ku munsi ugasanga umukozi aragwaye malaria mugabo araretse no kumugura paracetamol y'amajana 5 ihagira cyo kwasenkesa mbo aya nabwe ubiri nko ku 1500 sinza yigeze ko mugabo nimba yaho uri kugasenkesa umbe ko yigwije gatatu ubundi ngwara z'umutwe abaganga barantunga ubundi paracetamol burya ntivura umutwe paracetamol igutegeka ahubwo kunwa amazi ajya amazi wanyoye niyaza ko kuvura umutwe ubundi paracetamol uyu mugabo uzaba dusanga urumuhakanyi w'ibintu byinshi oya suguhakana ahubwo isi tunyegeje ibintu byinshi binyegeje ahubwo mu bitabo ariko abantu twebwe natwe ngayi wacu ni bake basoma Nuwa paracetamol igutegeka kunywa amazi. Numuti bita placebo. Se paracetamol yonyene. Hano n'indi miti myinshi. Uza gusanga abantu bayibaha bayinwe kugira ubwa mbere banwa amazi. Kuko umubiri wabo warukeneye amazi. Benshi uza gusanga atamazi bijya bakunda kunwa. Muri kwa kunwa rero amazi rero banyoye. No mu mutwe bashiremo ko banyoye umuti. Bace bakira. Ubundi ntacyo wica nta nicyo uvura. Noye mutuntu tubiri harimo ikintu cyitwa psychology yo kumva ngo wafashe umuti ariko kandi harimo no kunywa amazi menshi asanzwe n'ubundi ari umuti w'umutwe. Ibyo gusa ariko nico gituma abantu rero ujye umuhinga wo kubaho fresh kinwera amazi. Amazi ngo asandreze wa mbere w'indwe hetse sandreze ngorane ziwe sinwera ya ndatovye zanreze bambona bangamira rya tovye abakondo muri uturutu yitungiwe no muri uturutu arawunywa igitondo na nijoro musi ntayeneje sesa mbona mugo muri uturutu nawe ngo uraronga amagara amafyigo amafyigo sorry amafyigo cyane ngo amagara urugura no mu mugongo w'umuhungu kubatera ku bakozi b'Imana bakunda gusengesha umwanya muremure yego kabisa hano bavuga ati jewe ntango yigize ari amasengero basohoka batevye Mwa gusohoka batevye urumva ko bica byitwa ubuhizi kuko hari abacinjira saa 3 n'iminota 3 baba bavuye biravana kwa n'abandi usanga abakirisi basi bariko barasinzira cyangwa asanga umukozi w'Imana wenyine karasinzira ubwiyo mu kugwanya rero uko gusinzira bagaroyoboka karuturutu ngagene mu nshuti ya bose babarabi bose barabikora kabisa nuko nakiriye no mugabo kwaherukana hariko haravuga byinshi novuga ngo twari mu bihe novuga bibi nubwo kuri we nasanze atakintu kibi kibaho ahubwo ziba ari inyigisho ariko hariko haravugwa ibintu novuga bisa n'ibicantege bavuga ati ni n'Imana ari ibihesi byiza bacima amanda bavuze imboga zahiye bacecitwa urugo umugabo kimukubise hasi baga bari ku kazi narabitoje nsanga ngo barafise akazi bakora muri bijya bajya bajamo ngo barondera ngo ikintu bita ngo content ariko ubundi content ni ikintu cyakagombye kwigisha abantu voilà si no content none content ni content usanga ziri vide none content ya umugani wo itekeye iki none nko kubesha ikintu kugira abantu bagukurikirane si kibazo nkawe kubera kumenyereye ko utanga content ziri serious uribuka amajambo bakubwiye muri commentaire gihe utangiye wa mujaja wari mu buyenzi ariko jaja gusa abantu babitahuye nabi jaja rero muzanye nk'umwanaliste afise uko abona ibintu umwanaliste nuna nakubajije nkande yigihe analyze jaja yatanze analize rusange uko yumva ibintu tudafatiye oya ari kintu bita ndazi ko bacize nawe wewe muri communication afise profile iyihe ko ujya kwanaliza ibijyanye n'ingo n'imijyamo jaja profile afise si nini ariko jaja n'umuntu wo muri entertainment amaze ro kwitwa muri entertainment nuko yaba ari umufana umve kano kantu banze kumva nuko yaba ari umufana aremerewe gushikiriza icyiyumviro ciwe urabona bijya byose yaje kuvuga bijya ni nkuko yari kuja muri commentaire akandika 200 cyangwa 3 muri commentaire uga ntibyari bikeneye kwaza ngaha sindagutoye ko surambabarira mugabo oya vraiment nta analyze ziwe nakuri
reka twibanirize gusa nyuma bikunda ni sawa azogende yige agire nka formation y'amezi nk'atandatu amenye uburyo vyori arondera abaronzi bamwigishe kubera ndabona ko kaminuza nayo yoshe bariko arasaza mu baje bavuga muri commentaire we ngo nawe ne yari yimenye iki Nico gituma nabazaniye wanyawe yanavuze n'akantu kateje induru cyane nuno munsi kavuga ngo nta mugabo numwe adacinya mu mugore none yo ni analize ya he none hari abagabo badacinya mu gihe ngo aronse iyo ako kanyuro okazi umva ngo nutarabikora nuko atararonka uburyo aho yocikira dimo nuko atararonka hamenera ariko koko nta mugabo abaye hadacinya mu mugore wiwe kwe baruzuye ngaha mu Burundi badacinya mu bakuru nk'ubu je nimba nubatse umugore wanje ndamucinya inyuma kwe wewe Hekara wamuzanye ngira nivyo twireko ne kutamuharirije aya mugabo ndakubwiye hariho abagabo bisoneye ngaha mu yego nibo beshaho kandi normal mabujya uri umugabo wisoneye bien sivyo ufise umugore ugomba kubaho amahoro ugomba gutera imbere ukagira umugisha uya gucinya mu mugore nico kintu cyambere kizana umwaka mu rugo birazana umwaka burya nabasokuru bavuze ati nyamwitera imanza yarongo y'abagore babiri ako basokuru nuko babivuga basanga afise batatu none je kintu ndakunda dukora ikintu nyimba ikintu ukoze uce wiyumvira muri wewe kiraza kumarira iki urazi iyo hageze ku bintu bimatanye no gushaka cyangwa kwifuza ko mubiri ico cyiyumvira kiza kuza ibiba byabaye kimana nakubwira buryo umuntu afise ico kibazo avuga uje kuvurirwa kwa Rojanti kubera ko nabandi bakubwira ngo umubiri wa mugoye oro umubiri wibere ahantu hanyegeje kandi wirabiye hasi nta n'umuntu yigera abona ingene bimeze mugabo kaza wumva ngo umubiri wangoye oro uwo mubiri uri kuravuga ni igihimba kirondoka wakagombye kuba contrôlé par le cerveau nico gituma ubwonko buri hejuru ubwo kontora byose byo nabone buri kontorora none mu gihe rero bihinduke cya gihimba kirondoka akaba aricyo kiza hejuru kikaza gukontorora ubwonko we numva ko umuntu ubu kwe kugendesha umutwe ucuramye gutya hayi uba waganjwe kabisa ubwonko baburi hasi hama hasi naho hakaja urumva biba byanyuranye ikwifuza sinavyanse ko bitabaho mugabo mu gihe hageze kwipfuza ego natahura abagabo avuga ngo agiye guca inyuma umugore ariko umugore wiwe afise peut-être ikibazo cyo mu mutwe umugore niwe afise ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ugiye kubikora niwe aba yateye iko navuga mu gihe afise nk'ikibazo cyo mu mutwe afise nk'ikibazo cyo mu mutwe hariho abusanga kumbure amadini amwe abirekura akavuga ati uyu kubera ko atikwije muri ibi byasaba ko mwongera ko ubita suna suna sinzi ko bitahura numva menga ni nkuza kumusimbura kumusubirira uza gufasha voilà mugabo rero navyo ntivyari bikenewe ariko ukabanje ukamuvuza neza ukaraba yuko akira ko atayindi anomali mugabo icuvuze kimatanye no kwemera kwidini sivyo leta itegekanye ya si leta no mwegereje muri leta sinkora yo mugabo je nkora mu bigenge kiretse kuri inshuro nibanyizeye ocumbaza ati bo kwizera mu biki igihe kizogera wizego ya ura ni byinshi byotuma wizego tafera communication igihugu kirakeneye aba communicateur formé de carrière kandi Shason Gisanse yavuze tuba umuntu azoza arakora ivyaha abandi nico baherutse kubivumera ntuzutangare nk'ubuje mbonye muri ministère mu vyijejwe harimwo na communication ariko bundi ko bagira bayifuta uweruka togeza tawo gifuta wabufuse vyinshi ariko gipanzwe neza usanga burya kirinjiza n'amafaranga aza ko nabo ba YouTuber bose baca bajamo baca bazamo baca baza biraho yewe yabizogena neza ibintu by'ibishobisho bizogabanuka kuri bavuga ngo ufise udafise umwana imwaro akabaruka ibintu se ko ibi twarabisezerewe unaravye ariko ndikora nyuma yuko uzoja gukora ikiganiro na Sony Serance imana ikugirire neza ninde jewe ni twaherukana uri kuransengera uvuga ati harageze kutera intambwe ejo bimwe mu ndoto mfise ndacabifata nk'indoto kuko nibaza yuko kwicara imbere ya His Excellence mu kiyago ni bimwe mu bintu umuntu wari wese afata nk'indoto kabisa hava maza ngena bakina cinema ko yigeze gukina cinema twizere yuko Imana izobikora n'abavyeyi baravyumva umunsi umwe bakazovuga ati reka twumvirize bino bibondo tuyage na cyane yuko abo bahaye akanyuro ni bene wacu kabisa siko bimeze ego so nariko ndavuga ubuje twaherukana ikirere kimeze je nuvuga ko cahindutse unkundire ndagukeze cyane bwana Renine barekera bikora kenshi ava midi burya mbameze neza
naho apremidi mera nabi simameze nabi nko mu myaka 4 iheze yego aya ko biraza nyene ni buke yego ariko kandi unkundire ndagukeze kuba wasubiranye n'urukundo rwawe rw'ibihe byose. Iyi ni inkuru nziza iri hanze, umuntu wari we wese yishimiye umubano mwiza n'urukundo mu bantu atoreka kugukeza. Urukundo sintaho bishatse kuvuga, mvuze urukundo rwawe rw'imyaka yose, mvuze umwamikazi wawe w'ibihe byose, wa undi uvuga ati nubwo bari bitagenze neza je nta kosa ndamwagiriza. Twabonye amafoto n'amavideo muri kumwe, abantu tibirabaye Dr. Vlove harasubiranye umwamikazi wiwe. Nibaza kuri mpamvu waje no mu kiganiro ufise akamwemwe unavuga ati ibintu biriko biragenda neza kuko wongeye gushuhirizwa amazi. Akamwemwe kanje ni karemano kuva umunsi navutse ngo navutse niko ndatwenga mfise ibiro byinshi bishika kuri 5 n'ibindi hejuru amagarama henshi. Niko mama wawe yakubwiye? Kandi ni yaronse amakado menshi biro 5. Abantu bose bamuraba bamubwira bati uravyaye umwana w'umugisha. Wow. Ubundi ngiraro bizohava biza nanje mbumu oya none ntabyo ubona ko biri mu nzira. Uba upfukanye ibiro byinshi uvuka unatwenga. Kandi rero n'amagift menshi bahaye umuvyeyi. Anyway jewe urukundo sinigeze ndarutakaza. Naragwamanye kuva mvuka naravukanye urukundo kwamye mu mutima. Ukuvuga umutima wanje ntiwigeze uba mu rwango. Yego. Bisigura je gushika ko no kuri isa hano vuga yuko je nta mukobwa novuga ngo narahevye. Uramutse utahevye tuza gusanga mengo uriko yatubesha ati gute? Baramye. Uwo mwabanye ni wa mbere waramuzi. Abo baraguheba. Ko menga wewe kuguheba vyogorana gare ni. Oya ahubwo mfise ingorane sinzi kwisemba. Ndafise ikibazo cyo kutisemba kubera umwanya mukere sinigeze je ngira umwanya burya muremure. Ibi byo kwigirisha ngo urumva iki. Canke urabona hari ibintu bagira ngo nk'umukobwa ngo arikara gutesta. Waguteste ngo arabe reaction. Ku testa rimwe ndakubwira ko teste umuntu wenyene afise uburenganzira bwo kugeragezanya ni shetani. Nukuvuga nawe tunabakobwa bagira ngo arikara gupima. Ushitse kirenge muciwe. We wabucitse. None uva ko ari wabo muhetse. Wogumana ari shetani. Wewe umukare wababizayo none. Ndandara bari. Niwe umugore wagiye ubaheba muga numvise wabaheba aribo bavyiteye. Hanyuma rero ibi navyo kuba kumwe na n'uwo mwamikazi uri kurambwira nibisanzwe. Si ubwa mbere tuba turi kumwe umwana ashobora kugwara tukamutwara twese kwa muganga nibisanzwe. Hanyuma aho nabo babonye turi kumwe ivyo ariko baravuga ijya nino nari nitavye ubutumire bw'umwana umwana yarantumiye ndagenda muri anniversaire yiwe yarakwije 6 ans. No kuvuga ko hari haheze umengo nka 3 ans. Urabona umuntu agishavuye ashobora guhura arakundamutsa kandamutsuku cyane ntanandamutse ndavuga ati none je ndakugorera iki kundamutsa no gutandamutsa jewe ko ata mafaranga binyingiriza ngaya byari minoti yoho no kwiruka ko baje no kugusoma no mu mutwe. Hanyuma no kuvuga kuba kumwe yara twaratumiwe n'umwana nitavye ubutumire bw'umwana. Nibaza ko nawe yabaye surprise kubera ntiyarazingira peut-être ko yantumiye. Gusa twe twashitse ducerewe gatonya nyene abari gende batoza guterera mu manzi. Ivyo bintu n'igiheko yabinyoheje byo gucerewe. Byo mu manza mwacerewe. Niyo muntu wa mbere dufisa cererwa mu bintu. Yego. Kubera ajya amatevye nawe yine ndabizi. N'indege yemenga yama yacerewe. Oya. Nero nukuvuga yuko si ivyo byatumye uko ako karagaciyemwo twaragiye twararindiranye deja kubera kurumva ko gihe twaramurindiriye tweteguye hakiri kare na Amede kubera ko yashitse deja umwanya batubwiye urubanza waheze yashitse airport kwayo masaha tuba oblige yo kumurindira mugono muri twaramusize ariko yaraje dusangaho. Bisigura ngo rongo inyuma yo kwitabira ubwo butumire bw'uwo mwana abama wese nzi ko arabize ko tutakujaye ko je twigeze tuvugana bijanye n'uwo rubanza. Yaciye ku telefone y'undi muntu hanyuma rero turagenda turaryoherwa baratwakira ko tuvyabiriye muhiri wiwe tukabashitsi ntaho wowe umuntu mwanka ntiyoreka kwakira umuntu gusa nawe yararyohewe tu kuko nawe narakunda umwana wiwe cyane. Kunda umwana wiwe cyane kunda umwana wiwe yashigikiwe nawe nuko yarashigikiwe. Hanyuma bana yari yantabaye turaryoherwa turanwa abanwa warafise agatanga. Nabonye n'ahantu uriko uravuga ati rimba harimo umuntu agisoma utuyeri nka kera sizo wariko uravuga ati bakubita n'agakarato mwinywera. Yari umumama twari duhagaranye hajya imbere n'umugenzi wiwe navuga yuko aya muri babisi no mushiramo vraiment ni muri babisi no mushiramo ko yarigeze kugwara igihe kimwe
acibaruka aramara igihe kirekire ukwezi kose atacajya atacanwa haragere burya ibintu by'ingwara canke ibintu byo gufunga abantu barakora mu misi ya mbere ukigwara harageze igihe hatabo ku kazi wabo mbona nabi wabo sindabonera kubwiza ukuri mugabo uwo mudamu wewe yamugumyeko gushika akize mbo ikiragiwe jewe narumvise ijwi rimbwira ngo kusengera abandi gwawe yarakunaniye haraje abanyakarago haraza bakina baki sindi umusenzi wa gose cyane mugabo ico gihe ndibuka ko nari maze imisi mu masengesho ico gihe ryo naryumvise kuko yari yanterefonye mu masa yo mu gatondo tugiye gutora umugeni nari pare uwo munsi ambwira ngo ubuhoho aracikanye uravyumva ndamubwira ati bimeze gute cyane telefone muganga acabwira ngo bamushyire muri taxi bamuzane hanyuma baramupima basanga nta kintu kimwe bagwaye ndamubwira ati n'imiyaga mibi ntaco naco bitwaye rero ryo raryumvise ku mugoroba yejeje urubanza mpeje gusengera abageni n'amakado hanyuma niho rero yavuye numva ijwi ranje nimbwira ati kusengera abandi gwaye yarakunaniye cyane haha kuwo murimo rero sengera mu joro nyene numva ijwi rero rimbwira ati oya ndamukijije ahubwo mubwire wenyene ubwiwe ashime kubw'ibikogwa wakoze mubwiye ivyo byabere mu maso y'ujya mu mama niwe nawe yahindukiye mu buzima ratera inkuru ingene byariko biragenda kuko ico gihaje n'ijwi rimbwira ngo negeranye imiti yajya burya isenga Imana nabaho vraiment muce turagenda mu cyumba aho twasengeye umunsi wa mariage turasenga wenyene arashima ahejeje munaraguye acambwira ngo inzara igombe nyice ukwezi kwari kweza nakinajya n'umuta w'inyowe wacu garuka yageze kuri evo kunwa umuti mu masaha 4 ugugwa 30 numva 2019 umuti 30 masaha 4 waruzimbye kabi amasaha 260 wari uwo pembene hari yindi ku ruhande transfer yo 2019 urayaze wewe ni meshi cyane kabisa kaka uyima navuga ati none kamara kwavuze ko abantu bagukorera mwiyo sengesho nyene tugukorera uzotuninda ingwara zibi nibi hajya ikintu ba warakoze ikintu warakoreye Imana Imana tuje mu vy'ubutumwa navyo turava ngaha oya come dugiraho no kuvuga yuko ico gihe rero Imana yarayimukijije arambwira ati ndumva inzara igomba kunyica yatangura gufungura wamugwe garutse mu yindi shusho atarafise kera aza rero basigaye bamwita mwanaduza ucuba vyumva yego nakana ka 19 agaruka ameze neza ibintu nk'ivyo ibihe nk'ivyo aravyibuka kwere ko hari incuro wafukama kamushira kwibiganza ntavyo nomenya kubera ko umuntu akoresha ubwonko bwe uko ashaka canke bugakoreshwa n'ubundi muntu peut-être uko ashaka kuko ni gake buryo ubwonko bw'abakenyezi bwikoresha no kuba bumeze nk'uburi kuri remote control telecommande muri remote abameze nk'uwo wayo umuntu abukoresha bituma burya na Bibiliya ivuga ati umugabo n'umutwe w'umugore wiwe bisigura ngo rero none adafise umugabo cyo bigenda gute ndagatahuye ucume ngo nta mutwe oya ucume ngo uwo muntu nta mutwe afise mugabo atari we uko atari uwo mugabo ukontrola peut-être ko ari undi muntu awukontrola sinavuze we navuze rusange ntiwavuze we gusa wavuze wewe navuze muri rusange zose nisigarira zina mu navuze muri rusange kubera ko byamubaye ko si we wenyene byabaye okay yaro nabandi bibako no kuvuga yuko uzurabe burya umugabo umugore afise umugabo amushirira ubwenge bwiwe neza ku gihe yego navyo bakumvikana ati dukora ibi dukora uku aba yumva ari à l'aise aba yumva ari nk'umuntu ari mu cyumba giteguye neza abantu bagira desordre mu vyuma vyabo mutaha hagize abantu bakunda kumeneka umutwe ikintu bitaga hanze umutwe bakameneka umutwe igihande kimwe ikintu cyambere kuye kubanza kwiga kubanza kugira control y'icyumba ciwe ngene kiba gipanze yarashegwa n'icumba aragana bavumbuka ntasase basanga ibintu isafuriya ari musi y'igitanda cyangwa ugasanga amasahana yabika ku mutwe w'igitanda cyangwa ugasanga amantuze amasuke ayamanika ku mutwe gucyaye ibyo ntiwaruzi yuko umuntu ashobora kwinjira mu nzu ugasa akameneka umutwe abibonye bayo ni ngoga sohoka hakiri kare cyangwa kwipange bironona mu mutwe gose kandi ibyo bintu uza gusanga rero harimo nantuze bironona umuntu kugira ngo ashobore gupanga planifye ibintu abantu rero bene abo rero kenshi uza gusanga ari babagabo batagira ico bita urutonde nuko rero ati ivyo havumbaza ngo bihuriye hehe bihuriye n'ivyo vy'urutonde nyene oya nyene n'akantu gatereza gucamwo tugaruke ku ntama yacu gatere uragiye ugeze mu rugo yakwakiriye gute kuko nshaka tugera ahantu bavuga ngo kuvuga yuko umwana w'imyaka 6 yagutumiye abantu biraza guhava bigora kuvyumva kubera ko je mpava ndabihuza n'ikintu kivuga ngo uraraba neza ahubwo yuko uno mu mama atariyo strategy yakoresheje kugira kuronka kumbura ko yabona menga yo kuronka byoroshe hanyuma wewe
mu gihe uza kuvuga ko wavuye udateye intambwe mengaza kuba yakugururiye imiryango ukayipfisha ubusa kandi yavuga ati kuri uno mwanya twiyunge kubera ko hariho n'akandi kantu n'ubundi kavuga ngo nimba ari n'umwana yagutumiye kwereke yagutumiye ukaji wabo kuko byaboneka yuko wagiye he hahandi wa mugore asanzwe aba gusa icyo nzi cyo umubwiye ngo gira ibi yego arinze ashikira jewe yombwira ati nakayambwiye ngo gira ibi niho mwihaniza je ku kintu je ciwaye burya nta banga yo kubikira je ku kintu kuri jewe yego oya nticyo ukura naje gituma ndakubwira ati burya biragoye twarigeze kuvuga umuntu yigeze kuba twovuga yuko ariwe naharuye gose yari inyuma yirigenda njya mugore yego umukenyezi basinze ko ari umukenyezi sinze ko bamwita umukenyezi warigeze kumuvuga ko akenyera na gakenya wayo no kuvuga yuko aravuga ko ari umugore niko bibiri bita nta mukenyezi ndabona muri bibiri wewe no kuvuga ko yaragize na commentaire ku igihe tumuvuga mugagira commentaire orale ari kumwe rero n'ujya mugore mugabo umwana yarumva kandi umwana wacu yambwiye acha bimbira ati bagize commentaire igiri kuno wa mwana araciye ubwenge rero bisigura ngo si bwa mbere abikoze no mwakweze yarabikoze akwiza 5 yarabikoza hanyuma rero nobone nyimba ari nayo strategy yakoresheje indirect ibintu je indirect ntavyo nzi gukurikiza vraiment kubera bitwara umwanya munini ya kudekoda code y'umuntu none wayo umuntu adashobora kuba direct ko mbona umengo tugeze mu bihe abantu bose bariko barirukanka n'umwanya nibaza ko byo mutera isoni kubera ko waragiye bivuga ko wagiye utera intambwe wewe kenshi bitaguteye isoni kuva mu rugo wotegwa isoni no kuvuga ngo usubire mu rugo ariko wewe wagiye utera intambwe kenshi kugeza igihe umengurana ni uravuza ati ndagejeje hano rero we ateye imwe ninga byo bavyumvikana nk'umuntu yirimbuye akavuga ati sha kuri ino nshuro reka nanje ndabigiremo uruhara na cyane ko ashobora kwicara avuga ati aho amakosa yabereye ndahabona reka ntera intambuko ndabiko nosubirana na wa muntu Eko na mu bisanzwe je navuze yuko nk'umushakashatsi cyambere haze bampore gukoresha imbuga ko je naze koresheje kuva kera hama ikigira kabiri bibaze yuko jewe ushobora kuza kumbwira nkuko woja kubwira uwundi muntu wese atazi ikintu na kimwe ku bintu bijanye n'ibi vyingo n'imiryango kuko je nayikoreye analize zihagije bisigura ngo hariho umwanya uha umuntu bivanye n'ubushuhe afise hari undi gazo cyo mugana ati umugore ntamuhanura agenda bamuhanura agaruka ubundi rero hari gihe usanga wewe abagifise umwanya hari utuntu babamwo ngo ndangira gukomeshe ngo ngire ivyo sivyo kugarukana ngahange ntaco bintu wapi kuko ntaba ari we abafise imbanzi ibi biriko biraba biriko biba kubera iki ntaco bintu kuko naco bimbwira cyo gituma ntana commentaire ndabigirako kuko ndabitahura rero no kuvuga iki kuvuga ngo gutera intambo byo hava mutera isoni nuko abataramenya iyo umwanya we ntuburagira urumva ko abenshi baza kugira isoni ngene bwiye n'abandi kenshi bihora binanira kwiyunga biba bivanye n'ivyo baba barakoze yumva menga biraremere ku rugero rwo atabisabye imbabazi hari uburyo uza gusanga hari ibintu bakora ngo bariko barakomeshanya mugo imwe bakora bikagaruka mu mutima wawe nimwe nkunda kuvuga ati iyo wishe umuntu ntakuva mu mutwe niyo ukomesheje umuntu hama umuntu akinumira ntakome ubundi biguma kuri wewe ikibazo kigaruka kuri wewe nk'umuntu wekwimira ngo arakomesheje yewe ubugize ingorane kubera kudakoma Jesi nkomeshwa kubera kudakomeshwa nico kirundi cyumvikana yego gukoma bakoma ubu wobo ubunyaho yes nuko rero hanyuma no kuvuga ngo ntaco byo babitwaye nubwo umengo haro bamwe baca bavuga ngo gwivyo mwavuze ngo kumbuga wewe iki jewe ni jewe mfise imbuga zirenga 4 none ndi kuzikoresha n'abakozi wese amakosa ariko ubanza umfashe kino kintu inkuru zihari zivuga uko mwasubiranye barenza babona muri video ivyo je nagiye muri anniversaire ama nitavye ubutumire ubwo butumire nitavye nagiye muhira aho baba hanyuma aranyakira ariko kandi yakwakiriye aryohewe ubona nawe unezerewe uramushimira mugirana ibihe byiza byatumye banibaza ngo inyuma ya kamera nyuma y'ijya video babonye nta kindi kiyago kiri special mwaba mwarakoranye ko batavuze mimi bariko baravuga mu miseze ntibari bicaranye na mimi hajya hayi nawe yari yaduherekeje bahise babonanye n'ivya mimi atari vyahubwo bavuga ati Reni narasubiranye umwami kazi we nibatekere nibisanzwe ivyo ni ibintu biri simple kandi novuga yuko jewe ingene meze mu buzima jewe ubwa mbere ndakijijwe sivyo ndubaha Imana yego mugabo Imana burya nta bishobishigira
aya kandi natwe ntitugiye gukoresha ibishobisho rero nakubwira nk'umuntu yoza ngo aje kuguhanura ngabwira ngo romva ngo mu bisanzwe ngo murabe ngo murengere urazi ico bita kurengera ni ukurenzako urengere hamurenzeko hama ni warenzeko uze kwikangura usanga urinde umuhisi bisaba yuko abantu bagishavuye buga je neho navuze ati none wewe uri umugore wa murakubitwa none kuguma ngaho no gukunda inkoni uhagumye ntazo ubukunda uri umugabo wa murasuzugurwa ugacirwa ko namate wewe uri ngaho muri kumwe sivyo nuko ukunda gasuzuguro oya erega abantu uno munsi nico gituma bariko barabaho nabi ishavu rirabaho yego bivanye n'utushanye turiya mudahurizako kuko abagabo ntibaratahura yuko umugore ushobora kumufata nka mushikawe kandi mushikawe mu mwarashwana kandi mukagubanako nibisanzwe umugore ntatahura ko umugabo ashobora kuba ari nka musaza we kandi mu mwarashwaye we nuko gutabira akagutabira kandi ukaguma ngaho mukaguma muri inshuti mugwageze hagati ko umugabo n'umugore gushwana umengo ni ntama yuri yinzu ndegereye ni sawa hageze rero ku rwego ubona yuko uri leze ukumva no kugenda wogenda ntazagira umuntu ahata umuntu ngo guma ngaha urumva apana kubera je ariko vyagenda ngo ntugahata umuntu ngo guma ngaha kuko ari gusanga afite indi ntumbero kandi iyo ntumbero kuyimubuza uravye n'abarashobora kugira nabi muha umwanya ariko ntagucire ukurikiranira hagufi mbega ibi agiyemo nibiki hanyuma rero roturu asubira mu iki iroturu yayo rero nkirazira gukoresha ibishobisho ifo d'abord kumenya mbega iki kintu cyatumye agenda muragihurizako ni giki ico kintu ikigira kabiri niba agiye yanyifato rero ni yihe iyi nyifato iratanga uburenganzira bw'uko mushobora kugiranira imbabazi icya gatatu yisubiyeko nyimba rero yisubiye kumushire mu mutamana nawe gushire mu mutamana cyo gituma nta mugabo yatigwa umushinga rero bamwatira batabanje kumushira mu mutamana bakamwigako hageze rero ko agira roturu mubanza kurabe ko bya bintu cya kintu mbega caraheze bya bindi byose byaraheze mbega ntibizohava bisubira intumbero ni iyi hariho rero abantu baza bigize rero inzoka gasanga biza abamarayika ubwo gasanga afite indi target ivyo je gusa navyo ngira je ko mengo ufise ubwoba gare mengo ufise ubwoba ko neje agarutse wabo ati reka oya naco bitwa nubu natse uwo mwakira jewe vyo varani ngenaje erega nico ndiko ndibaza ati urinze uteri ntambwe ukaja mu birori abantu bakaguherekeza ukaji wabo we kubwawe menga nta kibazo ufise cyavuze ubwoba kubera turika ngandi bwo ko menga wowe nkuno munsi nimba igihe mwaheruka natabitoma eje bitoma akavuga ati vraiment je naririmbuye numva ko twasubirana menga wo mwakirana ugweze cyo byo bitwaye n'ibyo bitwaye rega n'ubuzi diko urana umuntu yavutse ntamenya n'abantu baje kumukeza bari peut-être bafata ama video ngira usanga ugiye mu mashini kwa Santereze gukora aka video kerekana ukuntu bakwakiri naho nyene urumva abimenya ari uko yakuze muri umwanya ntavyo bari karabona no kuvuga ko ubuzima buhari nyuma yaho umaze kuvuka rero umaze gutangura guca kenge ukajya utujumbu ukajya uduharage hakagera naho urya intuzenya umwaka watawe umwaka wariwe umwaka nawe ubonye okay apana umwaka navuze umwaka nyene ariko n'umwana kumushizamwe nta kundi hanyuma rero no kuvuga y'ubwo buzima rero ni ibirero byo kubaka kurongora warongoye ubuzima ro bubandanya bushaka kuba neza cyangwa ukaba nabi Socrates yarabivutse ashaka kuba kuri mwiza mu kubaka paradise cyangwa mubi akakubaka kuba filosofe yego hamugaca wubakira abandi kubera ko ibuji mugusha irashonga mwebwe mubona umuco mugabo yo ibiri kirashonga yo ibiri kirihererako kandi ntacyo babitwaye yo irababoneshereza gushika ikihagarika igahera hanyuma no kuvuga yuko ivyo navyo ni ibintu bisanzwe kuvuga ko kumwakirana ugweze niki nibwo ubuzima buca bugenda bukabandanya paretiri ko nawe nyene ndazi yuko mbone yumvira yuko navuze ati nawe nararondera naje nkarondera hama muri kwa kurondera kwiyiwe ndazi yuko nawe ntwave bibaza ngo
arondera nkuko yakagombye kurondera ariko muri kumwe oya ikinogo coco kiragumamwe mugabo sindamuvugira ushobora gusanga wavuga ati ndi mu nyungu ni sawa niho kumbure petetre iri amaso canke n'ubwonko bwe buba bugarukira kumwereka hego naco bitwa aje no kuronka n'uwundi ashobora kumufasha gukontrola bwa bwonko kugira ibintu bigende neza voilà nico nako ndibaza ati nkubu nka wewe iyo bishitse ukabyumvira ko wizerera kukugaruka kwiwe canke wizerera kukuba wote no kuvuga je ndafise ikiringo je nihaye kandi ico kiringo nihaye je nikizonsaba yuko ngo bavuga ngo gusinyura ngo biki nibiki oya irega no kuvuga amategeko arapanze kandi je ndayatse yego no kuvuga ico kiringo nihaye kigeze nzocanja muri procedure yo kugira ngo ce mu mategeko hama ibisigaye no dufashe nka business bizo bari bisanzwe aho kandi abayo nawe nakizi ariko gusimana bikore ico kiringo kizoze kugera yaragarutse ariko atanagarutse bizoba ari ubugombe bw'Imana bizobandanya bigende uko byategereza kugenda oya kubera ndakomeye kandi urumva ko ndakomeye mugihe mvuga ko ari benshi byari byanezereye navye comment yabagiye bavyandika hari abandi bantu ubo uravye byababaje ukamenga mu mutima ntibibaguye neza ukamenga uva murabe neza muri ihenze mugasubira mwa bino bintu niki bibaza ko ari kubera iki ibintu je nariko ndavyina nk'insinzi hari abandi babibona nk'insinzwe Rero umunyabishobisho ubundi bajya bariko baravuga ko ari insinzwi baga nibo jewe nanje nshigikiye nibushigikiye ndabashigikiye abantu bitaguye neza kumva ngo reni nasubiranye n'umwami kazi wiwe rero ndabashigikiye kubera ko bobo nta bishobisho bagira barabona ko hataragera hari ibimenyetso bimwe bimwe bikwereka ko iki canke kiriya kiba kitaragera ku mwanya wacu canke ni kwa kuntu habwa abantu babona insinzi y'umuntu canke iterambere bo bikababaza kumva yoguma dufate nk'akarero no munsi hariho society z'uko ugowe uhangayitse ufise amateka mabi kubyagushikiye muhuye ukamenga bavuga ati he bana mwana wa mama wihangane kabisa niko bimeze ubwo si babana ahubwo muba muri kumwe bavuga uko muvanye bakavuga ati ntaco yobona sha akaba aribo batigeze banezerezwa kumva ko subira muri wa munyenga mbojewe abo onya baba babashigikira baba batabishigikira mbamona umengo biba ari bisanzwe muri bo umwe wese agira commentaire ashaka ariko gikuru ndiko umuntu nkubu bavuze ati diko ni diko nyene abaruwo nyene kubera ko niba yahoraza kungwaza je yongwaye ngiye mu bitaro nakubwiye yuko ni bake nabona barenze ya mede aza kundaba mu bitaro nawe nyene urumva hari gihe yabaza ati ubwo n'amahoro nkabimubwira ubundi sinakunda no kubivuga no kuvuga yaba we yaba biwabo yaba hari abandi wasanga b'inshuti hariho nabo bimwe byo kuvuga ngo kwamana ngo ikazi yayifanta mu nzu ngo dimanche tuzakora ni kake dimanche tutaronka abashitsi mugabo no musa n'igihe mva gusenga bash ngize imana nkironkera nk'agatiro kumbura nkacengenda nkigarabira hagira ati kubera mbaze ati naho uza kudodora ngo tuzabashitse ku munsi urabyo yego bisobanura iki rero nta bucuti uzosanga bukomeye bwo kuvuga ngo n'umuntu ngo areka kwereka ubucuti ngo ni burebure ngo nibiki banzura mbega jewe diko ninarara ubusa birakenewe ko nakabimenya nico gituma Jesse nigeze nemera bagana bakabaza ngo waraye neza je message we ntuzisho ngo mbega wafunguye urara yaba yakuguriye matera bazi ngene waraye arazi ko waraye mu muzeke cyangwa ufise ngo mbega none wafunguye wabinza nivyo nza gufungura ahubwo wo tumumaza ati ubona uza kuronka ivyo gufungura hanyuma nkunza nivyo ufungura none umukunzi wawe washaka kuganize gute ko mbona ariko tujambo bavuga umukunzi nyamukunzi agufasha business nagufasha ngo wafunguye ngo wagize none ubu uri kurahangayika hari umuzigo ubona ko ugomba kugucika uze gufata iminota 30 nguri kurajya kandi ubona ko mu iyo minota 30 uzobuhomvye miliyoni 3 none mugihe yo bikubaza wamubwira ati sindafungura akaja gusaba rimikashi uwo muntu niyo bari umuntu mwitse ko ahubwo mbajije koroni sawa ubona uza kuronka ingene uza gufungura ndabe ko no kurungikira amafaranga yo gufungura aho ni sabe nakubwira ati oya nta mwanya ndaronka gufungura ndaza gufungura ni sawa uravyumva ko numva business yagutwaye wayisubirije n'urukundo usikaye uri wo kugwigisha gusa muri wewe nta ruri hari ubundi mushene mvise uretse business niwe mukunzi wawe wambitse impeta niwe mukunzi wanje nisigaye na twambikanye impeta
ako cagisabisha ukunda kuvuga ca saa 9 ntiyoza ngo ndagisengere hega muhungu business ndagisengere isengero kwigaragara atabatitsi bari wewe senga uri wenyene mu isengero uca wiherera mu cyumba ugahamagara Imana ukavuga ati tabara mana voilà ngico ca kinogo rero ukwiye gufurira kubera ko iracashoboka gufiraniye n'uburenganzira none reka dufate basi ngiyo mpamvu nariko ndasigura udakwiye gufata business nguze kuyihuza na kino kintu kubera kimwe numva kiremereye ku ruhande rwacu si kinogo none none ubu ariho gitangura kucimba ugaca ugifurira kizoba kigifisa akamaro iso gifurira ubwo nyene byoterwa n'isho wacimbiye none nico cico rero ariko shabana diko umuntu akubwira ngo bamaze imisi bambwira ngo ngo wamugabo ngo wavyibushe ngo rabugabanye ubuvyibuhe ariko sha ntaravyibuha nta muntu umwe yigera ambaza ati nta numwe yigera mbwira ngo mugabo ngo uroze none wewe kungana uko arura kubwira ati sha teko pre muri umu hari bakubwira teko pre uronze bakubwira nyene ngo bavuga turonze none arura kubwira ngo gure mayoneze ya kirino basa kugure arakabutu mayoneze basi tuzimbutse ubu bitadira nanje ngira amatama nkayo iwawe utume basugira amatama utuduvyimbye ngacu harurega bikubwira gadiko oya mugabo n'uburo kubwira ngo mbeka wafunguye atazi yuko wabuze nayi moto ahejo mundi ni nazaninda bazosika bava ngo happy yonda ngo irasara ngo turagira ka siporo ngo kugira gym ahubwo genda undire gym nze nagenda kwinyakatsa cyangwa umbwira ko anyemvesijemo ca gihitari bwaze kugira ndayigira amaduko sorio def ni hatari sana soni so byari n'abantu namakuru kwashaka kumenya uburyo biba bimeze ariko kandi nene tumwakiriye nibaza ko n'umuntu abari kaduha n'inyigisho nyinshi numva no gushimira tukazosubira no mu zindi nyigisho nyinshi zitandukanye yamara kandi nifuza ko ari ikindi gihe tuzongera kwicara mbere twicaranye uzingene wabegwa nk'ubudukoze ikiganiro iruhande zawe hari umwambara ndende ariko ivyo bisho bigabanya ariko ibintu sibishobisha nimba ari ikiganiro abantu bakunze mu buzima ikiganiro wigeze gukora uri kumwe n'uwawe mufasha irindira heze vyarimo n'ivyahera tuzotse ni sibishobesho nibyo nako ndivuza ati undi munsi tuzokwakira muri kumwe no wari wese nitayi wari we bizoba biryoshe rero kandi natanabaho inyigisho zawe ntizivuze yuko zitazobandanya gushikira abantu jewe natangwe gutanga inyigisho mu mwaka wa 2012 no kuvuga yuko nari nkiri umusore nta na gahunda nifise ko zorongora ndakubwira ukuri rero warigeze kubaho uri umusore Socrates yari yamvunye gose arambura mugo ndavuga ati none ubundi birahirira ko arico kimwe ibitabo wasomye byahaswe kukugirira nabi kabisa oya ni kwari kungirira nabi deko rero bise imyaka 38 tudahenda aya 30 mburamwe umwe nce mvugisha ukuri yego ureke kumbeshera imbere y'abantu reka naza gusaba x-ray yawe ndaziyo ndayironderera ndabe ko utari kuraduhenda ariko naco bitwaye ndeze ndamusumbye umwe ko yaravye 28 imyaka yacu no mose turayi nari neramanye n'umuntu hanyuma santere zaraza tuba turavuga ibintu byo kurongora nanumva rero magana santere zete musore ngo umusore te ashe ngo reka mbe narindiriye rero ngo yarazi barakuze asanga n'umwana oya yego numva ko bitaba byoroshe rero niba byoroshe hanyuma nariko ndavuga ko inyigisho mu bisanzwe inyigisho zisangwe n'umusore hanyuma nta kintu kinini yana uvuga uretse experience byampaye kurongora byaratumye inyigisho zongerekana gatonya gusa harabayeho erere gato ko narashatse kumera nk'u kenshi yese nakunda gutumira abantu bubaza ko cyashaka gukopya bimwe biri mu rugo rwiwe bakaba ivyazana naraga igihe je ndaba mwiswinga ubona twe twarabaye mu munezero natwe ubwacu natwe twatawira ibyabaye umenye ko aho bukeri sizo kwigisha ugahindura inyigisho ariko ni bo byose jewe rero ndabishira mu gushima buri kintu cyose je ndagishira muri experience hama nibaza ko ibi vy'imbuga navyo ntibishobora kumutsitaza kuko je twagiye kumenyana ndumunyembuga mboga uri no muntu ngo bazitanguye kera naravye handi hantu uri kurabivuga umva ntizo bazikigutirimutse ahubwo wazigishije benshi zirigisha kuko abatari bake narabonye commentaire zabo biciye muri binyene vyabaye hariho aba donc oriye kugira ngo bavuga ngo yango nare nine kuno ahubwo biri mu bintu bituma ntagomba ko abandi byoshikira ana cyo tona bwate yewe mugabo wiyubara nawe mugore we wiyubara bigenda kuno kubera nivyo nkuko bivuze birababaza iyo bibaye birababaza kandi rero ngabo nkebure n'abagore burya biroroshe kuva mu rugo ngo ntave baza ngo biroroshe kurusubiramo
abagabo benshi ubu bararakaye abagabo barakaye ubu nta bagabo bagicura ni umwe kwijana oya ngo uragenda kuwa mbere kuwa kabiri wacu ugasanga impuzu z'imbere z'undi mugore zanikiye ku izo zindi cyangwa se makacazana n'ubundi uwo kibara kijuju kubera ko nta kuntu ushobora kuba uvuga ati jewe nakomeretse nkomerekejwe n'igikwasho hanyuma icyo gikwasho ugenda ucugura ikindi ngo ikicoco nikizonkomeretsa mugabo nivyo ntiwocugura ikindi ubwo nyine wabanza mu mategeko bisaba yuko umuntu yicara n'imiburi abashakashatsi bavuga imyaka 3 muri iyo myaka 3 rero ugaca upowa ugaca utangura kurondera inyuma y'iyo myaka 3 sinavuze je ko ariyo nzofatira ko je nzoyirenza gatoya kubera umwanya jewe vraiment kuvuga ngo kuresha ayo bavuga ngo urumva kugira ibi nibi ndikuraze kuresha umuntu ugahera zero ubundi je mu busore bwanje nibwaje nikakeje nareheje kwe ewe kandi wewe abayeho ureshwa kera nari smart sana so bunashaje nubo barakuresha kare nta vyimba mata yabondesha gute narakurefanya nubo zabakubwira ati musore mwiza dukora umugambi ntawe ndabona uwo muntu kwe mugaye gehe waza tuzabanza kwiga turabe timbega ivyo vya musore mwiza vyo n'amahoro uramwifuza uramwifuza cyangwa ukitegereje kuraba muri bajya benshi babivuga ubivuga mu buryo bwiza kuruta ndire ca gihe canje tugira gigere urindire ya myaka 5 sorry kubera wavuze ngo itakizo ushobora kurenga ko ncambona menga ni 5 6 guca nawe unashika bivanye kubera je nabonye umengo ibintu vyo gusaza je wanje ntivyihuta oya wewe uzogumura umujene umwaka uza tuzosere umwaka uza tuzambara imyaka 40 umazeho 40 mugabo we kudasaza kugumura umujene bo natangwe sport ivya karate namutangwe mu 8 muri bitiyeme ndabandanya ubundi iyi ngwara niyo yanyiciye niyo mpamvu kabisa cyo tumambira abantu muze murakora sport muze umuntu w'amazi umuntu nivyo raje avuga ari ubundi bavuga ngo urumva ngo n'uw'amazi ngo sport wiki niki ngo vyose ngo mugabo ngo uzopfa tu burya gupfa si bibi ikibintu gupfa nabi ubundi iyo biretse ivyo urapfa mugabo ugapfa fo ibi ni bintu by'ibigwara n'ibiki ubundi je nk'ubiyonza gufatwa n'ibi bintu donc ntari inkora sport utarusanga ukora sport bameze kundi bameze nabi cyane nivyo bameze nabi nk'ubonye aragenda numva ndashobora kugira nkuganza numva nk'imitsi ugasanga nk'umutsi nk'upetete bijya bivuga vyimbwa ntavyo je ntivyara bifata ugasanga umutsi umengo uraheze gucyane ncamara ko maze rigiye ntagira sport cyane iheba base nkayikora nkavuga ati basi harapfa uruhande rumwe ha murundi rukomere birumvikana cyane bwana N'Imana niyo ndagushimira cyane kwa nyuma waduhaye ndakwifurize umugisha no mu bundi buzima busanzwe umuntu ababandanya kubamo murakoze cyane Digo Entertainment.